Matayo 10 turasoma ndere ku murongo wa 16 niho ngomba ntangurire ikigo cyacu uyu munsi. Tuko turavuga umubabaro uhindurwa umunezero. Sura kandi mbwira umuntu herande boti turi mu kwezi kumubabaro uhindurwa umunezero. Sura kandi mbwira uti turi mu bihe aho tuko turavuga umubabaro uhindurwa iminsi mikuru. Mucongereza mugabo biravuga neza birahima neza, suffering, from suffering to suffering. Abyo biravugika gose. Amen. Hari kibanza imbere y'ikindi hatangura ibihe byo kubabazwa ariko atari ibihe bifise intumbero yo kutwica ku buzima bwacu. Hagati aho ndashaka ko muri kuno kwezi cyane umutima mwakira mu nyigisho ziko ziratangwa ariko tuba abantu bagira icizera Imana mu byo iriko irabacisha bitoroshe bibategurira kuba abakomeye mu bigiye kuza. Ico cyari kibanza ciza cyo gushobora kuvuga mu amen. Igihe cyose Imana yemeye ko duca mu bintu kanaka bibabaje, biruhije, birijije cyangwa bituriza, ubwa mbere na mbere mumenye neza yuko ni kubera urukundo Imana idukunda. Nuko peut-être niko twatangurira muri Yohana twasomekana muri Kiyute y'Icyongereza birivuga ngo Yesu kubera ingene yakunda abigishwa biwiwe. Ivyo byose biriko biraba ni kubera urukundo adukunda. Hari ibintu Imana iravye mu isi ibona tawundi umuntu ashobora kubicamo. Mugabo kandi wowe ubiciyemo uzobikuramwo impamba y'abandi bazobicamo mu gihe kizoza. Ndivuga ngo mani majambo Imana ibiretse bikaza ku buzima bw'iwawe hariho abantu yiyumviriye ko nuvume ngo bigomba bihindukire gatoya. Abikorinto ba kabiri rimwe ku murongo 6 mumvirize neza iri jambo ryahinduye ubuzima bwanje bwose. Kandi uyu muntu ariko arababwira ni umuntu atari kababwira kubera ivyo yasomye amateori, ni umuntu ariko ababwira ibintu yabayemo. Je Imana natanguye kumbabaza nkiri muto ku buryo rimwe na rimwe hari igihe nibaza igituma Imana yashimye kubikora gutyo. Mugabo nuko nyene Imana yangira icizere gutyo nyene nkiri muto, imbabaza nkiri muto, indiza nkiri muto. Nubwo mu myaka ndi muto mugabo maze guhura na byinshi kandi n'uyu munsi ngihura navyo. Mufata abantu bose bari ngaha muteranya abavuye ngaha nabaza kuza benshi ngaha ni bake, benshi ngaha bari ngaha kubera apana umugisha, kubera ibibazo. Muyumvire ko abari abaza n'abazoza baza kubera ko ari ikintu kibazanye. Nivyo harabaza Imana yabarongoye ngaha mugabo benshi ijuru turungikira ngaha nabaza gutabarirwa ngaha. Muga muri uko gutabagwa atabagwa kuko hari wabanje kubabazwa. Paul aravuga ngo iyo tubabazwa abari kugira mwebwe bibazanire. Ni kuvuga ngo hari abantu bababara kugira abandi bibazanire. Ndashaka mu vyumve ntimuri epargne kuko mwaje musiri yerekwa. Imana izokubabaza kugira ngo izanire undi muntu ukwirugwa. Hari umuntu atazokwirugwa utababaye. Hari umuntu atazogirirwa neza wowe utagiriwe nabi. Hari umuntu atazohozwa wowe utabanje kurira. Ngo iyo tubabazwa abari kwira mwebwe bibazanira gake biranyorohera cyane gose gufasha umuntu ababaye. Igihe ari kababazwa mu buryo nanje nababajwemo. Ndashobora gushyira ibirenge byanje mu kirato yambaye nkatahura umubabaro n'umuruho afise. Uje kumbwira ko wanswe ndafise cyo ndagufashisha. Uje kumbwira ko wakenye ndafise cyo ndagufashisha. Uje kumbwira ko utigeze utahurwa ndafise cyo ndagufashisha. Uje kumbwira ko wahemukiwe ndafise cyo ndagufashisha. Uje kumbwira ko umaze amajoro udasinzira ndafise cyo ndagufashisha. Iyo tubabazwa abari kugira mwebwe bibazanire ukwirugwa banagakiza. Ni kuvuga ngo muyani majambo n'umuhamagaro w'Imana uri ku buzima bwawe utuma Imana yemera kubabazwa. Kuko utababajwe hari umuce w'abantu zo kwigera utabagwa. Sindi ko babantu tukiri kuma muri kino kibanza. Nico gituma mvuga kino kintu iyo duciye mu bihe bitubabaza ni cizere ijuru bari tugiriye. Kuko
imana iba yaravye ikabona ko ari wewe ushobora kwikorera ivyo bintu kugira ngo uze ufashe abandi kuremuruka canke gutura ivyo bazaba bikoreye bisa n'ivyo nawe wari wikoreye igihe imana yari kirakugeza. Numva meni mezeza muri kibanza. Uku ni ukwezi kw'abahizi, uku ni ukwezi kw'abantu basohoka muri zone de confort yabo bakambrasa umuhamagaro w'Imana ku buzima bwabo, bitegurira ukwirugwa n'agakiza Imana igiye kuzanira abandi. Mugende mwige ubuzima bw'abantu bose uyu munsi dukrasa nk'abantu babahizi. Bose ugiye kubaraba barafise ikintu bahurirako, bose barababajwe, bose baraciye mu bintu bitoroshe, bose barafise ama stories y'ivyabaye ku buzima bwabo. Nabyo muri kurite y'icongereza yuko we have to create our own stories, kubera ko ivyo dusoma kuri Abraham birashobora kuba bidahuye n'ivyawo murunganwe turimo, ariko ivy'Imana wowe birikira gucisamo ivyo bizoba bihuye nawo murunganwe rw'iwawe, kuko ico bakeneye si ukubabwira ngo naka, ico bakeneye ni ukubabwira ngo Imana yabaye umwizigirwa nawe ushobora kukubera umwizigirwa. Ari ibintu biri personalize. Numva amen mezeza muri kino kibanza. Numva amen mezeza muri kino kibanza. Haleluya. Uyu munsi ngo ndabajane mu ishuri ryitwa ubugaragu, kandi uku kwezi kuzohera mwese mwabaye diplome. Haleluya. Aho udasubira inyuma imbere y'igiteye ubwoba. Ndakunda kino kintu. Dawidi yaramenyereye guhura n'abaryi n'ivyitwa ko bikomeye, cyo gituma Goliyati aje ntiyamugwanije asubira inyuma, yamugwanije azamwegera. Kindi kintu gikomeye cyane cyerekana yuko ntabwo yari afise. Yarasika Imana abanye nawe yatabagura amadubu, atabagura intambwe, nayo Mana iri kumwe nawe imbere y'uwo Filistia w'intakebwa. Ufise iki abo murunganwe rugiye kuza inyuma y'uwawe uzobabwira? Nizihe nkuru zo kwihangana uzobabwira? Nizihe nkuru zo kunesha ibigeragezo uzobabwira? Nizihe nkuru z'urukundo uzobabwira? Urukundo rufise ku munwa mugabo ntiri mu buzima bw'iwawe. Nizihe nkuru ufise zuko uri isoko y'umugisha? Ibi iyo tuvuga ngo turi isoko y'umugisha, buri muntu wese arabivuga, ariko vy'ukuri isoko y'umugisha. Ndashaka utahure neza kino kintu. Nta numwe Imana yaremye kubwiwe gusa. Muraza kunyumva mwanya uri imbere, mugabo reka ngene bukebuke. Nta numwe Imana yaremwe kubwiwe. Ibi bitekeye ugukomera kwawe muri kazoza, igihe uzomenya neza yuko sindiho kubganje, ariko hari abantu specifically bakeneye jewe mu bantu bose batuye. At least hari umuntu umwe wavukiye kubera inyishu. Ndashaka ntuvyumve mu buryo juste bwo kuguha agaciro, kuko agaciro ryarakaguhaye, mugabo ndashaka uvyumve mu buryo bwo kwakira iryo teka nibakwe ijuru ryaguhaye hano muri nosi ryuko hari umuntu yotabagwa ku bwawe. Paul umunsi umwe arahitamo hagati yo gupfa no kubaho, aravuga ati mpisemo kubaho. Gupfa nivyo byari byiza, mugabo mpisemo kubaho kuko ari vyo mwebwe vyo bagira ikimazi. Yari amaze kubitahura neza yuko igituma abantu bagirirwa ikimazi mu buzima bwabo nukabaho. Aravuga muracankeneye, muracakeneye igikorwa nkora, muracakeneye ibiganza byanje, muracakeneye impanuro zanje. Hamwe nogenda ntashomwa mwungutse. Aravuga mpisemo kubaho kuko ari vyo mwebwe vyo bagirira ikimazi. Ubundi uno umutima wo mu bwami nuko kubaho kwiwawe ugufatanya n'indi destiny y'undi muntu kanaka uzi canke utazi. Mugabo iconzi nuko nta numwe Imana yazigamye gushika uyu munsi yakuye kugeza ahageze uyu munsi ata muntu Imana yamugeneye kuzobera umutabazi. Par ailleurs iri shengero ni shengero ry'abatabazi. Vuga ngo ndi mutabazi cyari gusa ndi mutabazi. Nimba utari kurakora igikorwa cy'ubutabazi urashobora kubukira umushitsi muri yerekwa, ariko abafise amaraso yerekwa barumva neza yuko nabatabazi hano muri nose. Hari abantu bavukiye. Iyo rero ivyo umaze kwimenya ntusubira gutinyira amagara yawe. Magatoya Acte chapitre 20, ntusubira gutinyira amagara yawe nk'aharaye igiciro kinini.
umunsi ndabitahura ubuzima bwanjye bwatakaje agaciro kuri jewe, ariko bugumana agaciro ku Mana. Siriko muri ko muco ndiko ndavuga, kubera ko namenye neza yuko hari abantu mbereyeho, kandi n'Imana kunzigama sikora ko yakunze gusa jewe, nuko kandi Imana yakunze abari mu isi biciye muri twebwe. Hari umuntu ariko arumva ico ndiko ndavuga muri kino kibanza, hari umuntu ariko atawe ico ndiko ndavuga muri kino kibanza, ibi mubwizwa kuvyumva mukabitahura. Hari uwo navukiye, hari uwo mbereyeho, hari uwo navukiye hano muri nosi, hari utegerezwa kubona Imana kubera ko nayibonye, hari ubwirizwa kugirirwa neza kubera ko ndiho. Ivyo bibe mu vyiyumviro vyanyu, bizoca bikondishona uburyo mukora ibintu, uburyo mwitwara, uburyo mwifata, kuko umuntu amaze kumenya neza ko ari umucunguzi. Ivyo hagati aho nabiteguriye abajene, mugana abwira ikintu gitoya. Hari umugabo yitwa Bowazi, birivuga ngo bamurokoneza nk'umucunguzi w'umuryango wiwe. Ati turafise umucunguzi mu muryango. Ibi nivyo Imana yifuza ko bivugwa ku buzima bw'iwawe. Turafise umucunguzi mu muryango wacu. Uwo muntu ninde? N'umuntu biteze ko ubutabazi, n'umuntu biteze ko bushinga ntaye, n'umuntu biteze ko impanuro nziza, n'umuntu biteze ko inama ivuye ku Mana. Turafise umucunguzi iwacu, n'umuntu bazi neza ko n'umuntu adashobora kwanga umuntu kubera ko bamumwankishije, n'umuntu ashobora kwinterpreta umutima w'Imana. Haleluya. Yabo bantu babonetse mu muryango, uwo muryango uratabago. Nabwiye muri Kiyute y'Icongereza hari agashavu gatagatifu tubwiza kugira bakinogiye. Nta kuntu nakimwe nivyo nigeze kubwira mama igihe kimwe. Bari bafise umuntu abaroga, akabaroga bonyene. Inkuba yarakubita inka ziri ku musozi, hagapfa izo kwa sokuru gusa. Busaya arabagira bakene, abandi bose barafise inka sofubo. Tavuga no bimenyekane ko ndumwuzukuru wa Busaya. Ndabwira mama ingo tuduge, uyu muntu ninde? Yitwa nde? Yitwaje iki? Afise iki? Yegamiye iki? Afise manda y'ijuru hano muri sugira ngo ahitemwe abagirira nabi. Inkubikazi gakubita bakwa kwa mama gusa. Ivyo biduza gashavu. Hari ibintu tabwiza ivyo nayigeze kubivuga nk'ubuhanuzi, siko abantu benshi bavyumvise. Igihe kiraje kandi kirageze aho ibikorwa vyinshi vy'Imana tugiye kubikorera Bujumbura, tugiye kubikorera iyo abo twakomose ko bavuye. Kubera ko gumuri kurarota uri wanyu, uvuka Bujumbura, uvuka mu Kinindo, muga wamurota imisi yose uri hariya mu Gyansoro, wamurota imisi yose uri hariya ahita gute igentari inyentambwe. Wowe uri mukinana mugabo n'inyentambwe nihugo muri kurata. Urumva ngo narose ngo ndi ruguru wacu hagataho. For a small record kukantu gato yagusa mwiza kumenya. Indoto zirafisho zisigura. Kurota iwanyu birasobanuye amarekera masareka ravi iwanyu. Kubera kurota iyo utabaye. Hariya naco mu gihuriyeko. Wowe nyentambwe uhashaka iki? Hari ibikurekera amabiriyo. Aho hantu harakene ko habera umucunguzi. Uwo munsi tudugana mama navuyeyo nciye urubanza. Ndavuga ati kuva uyu munsi uwabaroga nari ndamuzi, namuvuze mu izina. Ndavuga ivyo wahora ukora ndabifashe byo utarakime nkuyemo, ndabisubize ku gatwe ka. Utihanye nkene kuva amakuru ya utakiriho. Tandamanuka. Yatemaguwe n'abahungu biwe. Urupfugwe nagumvise ku radio. Haboneka impore muhira. Bigenda gute? Abaruza kuba bari kubarako uhari. Apoto urazi untabare sishobora kubafasha mwese. Nico gituma ndiko ndabafasha mu buryo bwo kubaha ibi vyiyumviro bibashoboza gukomera no guhagarara imiryango yanyu. Sifise ibyo mudafise. Muka ndiko ndabaha kumbura ico mudafise. Ariko ico ni mwamara kucizera. Mbabwira ikintu kimwe, uri muri mwebwe arusha inkomezi, uri mu bapfumu babaroga, uri mu basatanisha bagirana, uri muri mwebwe arakomeye cyane kuruta undi muntu wari we wese. Igihe cya revolution cyageze ni kinyene. How we revolt tukavuga ati no, enough is enough. Narababwira ikintu kimwe nigeze gusobanura cyane ubuzima bw'iwandi ngo agakiza kabara kandi muri oya yabahize n'abatabazi. Ukitemeranya navyo amasezerano muri Kristo niyo nyene yo kwemera
ibisigaye hari ibintu byo kubwira oya. Oya, vuga ngo oya. Vuga ngo oya. Vuga ngo oya. Iwanyu nta mariage kandi birazwi ni kuva kera ngo abakobwa bahariya bameze gutya. Ivyo byose ni ibintu byo guhindura. Satani araza akambika identity tariyo abantu bagashaka gusaba bisiga amavuta abo kwanaka abakobwa bo kwanaka. Hari ikintu kimwe nanga kandi n'umuntu wese akivuga wo munzo mbwira nti urihenda hari kera muri kino gihe cyo wandise ko bimeze ngo abakobwa bo kumusaga baratandukanye n'abakera muri kino gihe cyo abakobwa bo kumusaga ubiriza nta yindi swa bafise bateza kuzura mpemu yera babwizwa kwihana babwizwa numva meze muri cyo kibanza kuko namenye neza ko hejuru ya Musaga hari igikorwa cy'ubutabazi izuru ryanzaneye iyo tubabazwa abari kugira bibazanira kwirugwa bona gakiza. Haleluya. Acte 20 na kuri 20 nyene ngo muvugane n'abatabazi muri kiro kibanza. Numva amenye abatabazi hano hano. Numva amenye abatabazi muri kiro kibanza. Haleluya. Umuntu umwe nari mpaye lift agenda arambwira ati sha mugabo Imana yaduheza agiye kwera muri siège tikuberi kusha muri kuraba vraiment ngo bana bo muri siège kusha vraiment ngo baratandukanye n'ahandi hantu. Hari warongowe n'umuntu adakijijwe wo nga mugabo aranshimira arambwira ati sha wareze neza ntaco nako nakabitsa ahantu sinoguma mbabara gusa. Impamvu si yindi sinzokwigira barira tambuka uzino urira nabo gatukwa birambabaza cyane iyo muri ko muritwara nk'abantu bataratahura karabatabazi. Hari abantu benshi ubugiriye nabi nabwiye ngabona ko ndahezegeje muri mariage nti mariage ibaye kuri evangeliste Gaël ni hari abakobwa benshi uteye kuzogira mariage neza abavyeyi bakabasohora kubera kugize mariage. Ivyo ntavyo dutahu hamwe uyu munsi abantu baguma ariko bacikiza hazogiriye gucikiza ibintu bisanzwe bica biba ari byo bintu bisigara bikogwa nk'ubuzima bw'abantu. Mugabo tubwirizwa vy'ukuri kuba ivyakano muri nose kame abantu bati haracari ivyizigiro kwakiri abakobwa batari materialiste kandi vy'ukuri tumbisi nayi gyoshe cha umungu yagize mariage ejo bose basengera nga mugabo yaje inyuma paraporo ya Gaël n'umwana ungavukiye nga namurezi kuba ari mu adolescente umwana impeccable gushika meme no yumunsi. Umuhungu yaragize accident amenya aravayo imbere umuntu uratabagurika umuganga ni ntabe batubwiye ngaba ariko umuhungu ari karagira amaveu amubwira ivyo yakoze vyamarasa ubuzima bwiwe. Ntavyo narinzi je ivyo bintu ntaheze gusa ko yigeze kugira accident mugabo ivyo ntavyo narinzi. Umuntu urashkwanyagurika umuganga ari karamubwivura atamaza ngo umusore ngo urafise umufiance haramubwira ati ndamufise kusha ngo ubu niho ugiye kumenya rero ko agukunda cyangwa atagukunda atamenye ugira umuntu umeze gutya ati niho bigiye kumenyekana ko vy'ukuri agukunda. Yamusanze mu bitaro amutahana muhira abavyeyi barabishinga intaye badashobora gukora mu maraso ko ntavyo bamenyereye niwe yamufasha aramugaburira ati wangaburira nk'umubebe afise umuntu washwanyaguritse amenyo yavuyeyo muhira iwabo kwa papa na mama w'umuhungu baravuga ati vy'ukuri uyu mukobwa arakije. Iyo ni ntaye nziza kuri twebwe ishengero babakobwa ba kinogi mugabo atarabo kumusaga telefone bitangura gusona ukipe kubera kingo yango ntazobasa neza ntazobagize iki akazuru karabesha ubwiza bwo kumubiri ntaco bumaze ariko umugore mwiza n'umugore yubaha Imana. Ejo ntitwari turyohewe ntitwari tumeze neza abavyeyi umukobwa bagiye muri dine bagenda baranshinga inati sha ati siriko tuzobimenyera kuba tutagira Gaël batamakumbira ati mugabo nubwo natwe twareze atari ivyo wadukoreye ibirenze twebyo twako ibazi yo ntawe uri kuyumva kuba vyeyi
mumbaca niyumva gute ngabo kandi aba basigaye baba bagowe kuko cankazira gose. Okay, tugaruke rero ubereyeho uwundi muntu. Ibintu biraryoshe kandi two turekana abana nk'aba bayiva ba Charlotte biraryoshe. Ubu n'ubutumwa bwiza tuba turiko turavuga tutazingure Bibiliya. Mwari mubizi? Hari umuntu no ngande aziko benshi niko bimeze atakina avuga ati harya ahantu bararera mbwa buciye ugenda ugaca uta mu mazi ibyo byose ko turakora wonyene ubwawe ubaye umwasi w'ubwami bw'Imana. Uraza umuntu akayimba muri karaoke ngo ujya urara umuririmbye kwa Keve birabaje. Ariko reka tuvuge ibijyanye n'iri shure ry'ubugaragu. Haleluya, umwanya muto cyane. Kandi murazi yuko atajambo ribereye nacishije iruhande kubabwira cyane kubigishiriza imbere y'abantu mu nzu no mu yindi. Aravuze ngo nta jambo na rimwe ribereye, nta jambo na rimwe ribereye. Iki nico kizokwereka ministeri y'ekilibre. Nta jambo na rimwe ribereye ritavugwa. Naje noshobora kuza nkababwira ivyo mukeneye kumva vyiza mugabo ivyo vyiza mukeneye hari Imana ibicisha aho Imana ntibicisha ahandi ibicisha mu bugaragwa ibicisha mu kubabazwa Imana force character y'uwawe kugira ngo uheze kwizere kuko imibabaro n'imbuto y'ubuzima bwiza bw'ejo ugiye kuzobamo. There is no better life, no glorious destiny without sufferings. It's impossible. Uyu numwe mu badushingira intare. Aravuga nta jambo nawe munacishije ku ruhande kuko uyu muntu yizira ishuri ry'ubugaragwa ndiko ndababwira. Uviza ku murongo ukurikira. Nashinze intaye mu Bayuda no mu Bagiriki y'ukwihana mu nyonga z'Imana no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Komeza. None raba ngiye i Yerusalemu mboshwe mu mutima. Ngiye i Yerusalemu mboshwe vuga ngo kubohwa mu mutima. Cyane gose kubohwa mu mutima. Nta muntu ashaka kumutabaza mu runganwe rwiwe ataraboha mu mutima. Kuba mu mutima ni kuvuga iki? Hariho ivyagezwe vya mwemu bigutwarira bigukonditiona indani. Urashaka gukora iki mugabo hari ikindi kigukoresha ibindi. Urashaka kugira guta mugabo hari ikindi kigukoresha ikindi. Afite ngiye Yerusalemu mboshwe mu mutima. Kuboha mu mutima n'ahantu atawundi ashobora kukugira ikuwe gukoreye naho noba senga gute sishobora kugubohora umugozi Imana bose mu mutima wawe. Naho Imana igutwarira indani. You are control from your within. Ibiri indani muri wewe nivyo bikurongora. Afite ngiye Yerusalemu mboshwe mu mutima. Imana yabwiza kutuboha mu mitima yacu kugira ngo tutahure neza ko abo muri no runganwe baradukene mugabo mu kudukenera kwacu hari ivyo tubanzwa gucishwamwo hari ivyo tubanza gucamwo hari ivyo tubanza kubabazwa kuko ivyo bitabaye biragoye ngejo kwa birabatabazi bazima Imana yabagene ku buzima bwawe. Afite ngiye Yerusalemu mboshwe mu mutima. Iyo ataza kuboshwe mu mutima ntiyari kuja i Yerusalemu kuko icyatuma boha mu mutima yari yarateguwe d'avance ibigiye guhura nawe ibigiye gushikira ubuzima bwiwe mugarabwa nta yindi swafise ntegezwa kubicamo. Ababoshwe mu mitima babwira Imana ngo Mana kugeza mpejeje kunywera kuri kino gikombe. Hari abagerana bakumumengo bohagarika. Urabizi neza ufashe umuti igipande ntacuza kukumarira aho ushaka gucucika uwo myene ikibazo kuri wewe. Ngiye Yerusalemu mboshwe mu mutima. Avuze ngo ntazi ibizombako nshitseyo. Avuze ngo ntazi ibizombako nshitseyo. Hari ivyo yarazi mugabo hari ibindi vyinshi atarazi yemezwa neza na mpemu w'Imana. Nigishinga ntaye cha mpemu w'Imana ko imutegeyeyo mugabo avuze ngo ngiye ntazi ibizombako. Ni vyinshi cyane kuruta ivyo yarazi canke yari yibaza. Uvuze kumenya kurikira. Ataruko mwemu yera anshingira intaye mu gisagara cyose yuko ingoyi n'ivyago bintegeyeyo. Avuze ngo ingoyi n'ivyago. Gute wogenda ahantu uzi neza ko ingoyi n'ivyago bigutegeye? Ariko ngiki kintu cyafashije ubuzima bwiwe. Acavuga ngo ku murongo ukurikira. Ariko simbabaye ubugingo bwanje nk'ari ubw'igiciro. Somo kandi
ariko simbabaye ubugingo bwanje nk'aho ari ubw'igiciro. abantu bateguwe muri iri shuri ryitwa ubugaragwa ntibigana umunsi umwe babara ubugingo bwabo nk'aho ari ubw'igiciro. Barapfuye bariho kubw'umwami wabo gusa. Simbabaye ubugingo bwanje nk'aho ari ubw'igiciro. Ababaye ubuzima bw'abandi, ababaye ineza y'abandi, ababaye gutabagwa kw'abandi. Simbabaye ubugingo bwanje nk'aho ari ubw'igiciro. Uretse muri kino gihe byose twatubona ibintu bigenda biri kubirahindagurika. Hari abantu basigaye baja mu gisirikare kubera ama avantage ariyo, ariko kera bajayo ntibajayo kubera avantage ziriyo. Yagenda twaye umutima wo kurinda ubusugire bw'igihugu. Yagenda azi neza ko agiye kugwanira igihugu. Siriko muri ko muranyumva? Ndashaka mwe muri ko muranyumvirize muvyumve neza ko mwakijije kugira ngo mugwanire ubwami bw'Imana hano mwinoze. Uvuga uti mpari hari ibintu bidashobora kubandanya biba. Mpari hari umuntu adashobora kubandanya arenganywa. Mpari hari umuntu adashobora kubandanya ariko arasabwa ibiturire. Mpari hari umuntu adashobora kubandanywa ariko arakorerwa ivyo ariko arakore. Mpari hari umuntu adashobora kubandanya ubu buzima arimwo. Hari icyo nshoboye kubwica muze hamwe uyu mwanya wo kurana iki gitekerezo. I'm telling you the truth. Iyi si tuzoyisiga imeze neza kuruta uko twahisanze. Simbabaye ubugingo bwanje. Kibazo uyu munsi ishengero ryarataye indangagaciro yo kureka kubabara ubugingo bwabo nk'ari ubw'igiciro kinini. Agiye arazika ivyago ingoyi bimutegeye umugabo aragiye Margaret. Birakomeza iyi passage ndayikunda. It's apostolic ndayikunda cyane ku rugezo rwo hejuru kuko nivyo ishengero ry'ubu rikeneye. Nta na hamwe ejo ndiko ndakutegura ijambo ry'Imana nta na hamwe muri Bibiliya Yesu adusezeranye ko byose bizokwama bimeze neza. Mugabo ndasezerano nimwe yasize aduhaye muri mwisi muri n'amarushwa menshi, ariko muhumure. Icyo ryo sezerano dufise muhumure. Mbwe umuntu ati humura, avuga muhumure kuko naranesheje. I have overcome the world. Icyo ryo sezerano dufise. Isezerano dufise yavuze ngo nzobana namwe. Handarika asenga ngo sindabasengera ngo bakure muri inosi, ariko uyibaziga kubera ko Imana iza kuituzigamiramo. Ni kubera ko ibintu tuyihuriramo navyo ari ibintu bitoroshe. Mugabo kandi nubwo bitoroshe ivyo nivyo bitugira intambwe zibisagara. Iyumvire bakubwiye ngo muri urya muhana hari intambwe, wopfa kujayo vyoroshe? Wopfa kujayo vyoroshe? Ntabwo akunda ugatera mu Kabondo. Hariho umuryango hafi ya umutante wanjaba yari afise ikibwa kingana n'inyana y'inka. Ico kibwa nticana kuga kuri irinde gira wamengo gusa kiridozo cyumva carte yose mengira nyiganyize. Umunsi umwe shahari umuntu yagiyeyo atabizi, hajya simvye ko yari umusuma nticakuze, yarasimvye kica kiramwakira pufu kimujyamika hasi kica kimujyamako kiramufyeta gusa. Nticasuye no kuvuga. Ubona muri ico cavuga ati miso yande ndayirangije yiri joro bazomenya kinyama bampa batazimpera ubusa n'ibigufa bampa batabimpera ubusa. Bukeye mu gatondo ati yambwa kitigeze kugara ino joro ikuge gute. Bagiye basanga umuntu aryamye munsi camurya cahoze adugije umutwe caramufyeta gusa. Se yabonye burakeye bugura nabara ona nawe nyine ntiyavuga ngo bisohoka. Ari gihe umuntu mu kuvuga atavuga nkuko yendiko ndavuga nara ariko reka ndasera adahema. Haleluya. Imana dukene mu buryo bw'imwemu gutyo nyene. Aravuze garuka. Aravuze ngo simbabaye ubugingo bwanje nk'ari ubw'igiciro kinini. Kugira ngo ndangize urugendo rwanje n'igikorwa nahawe n'umwami Yesu. Ndangize igikorwa canje.
cyo kugira iki cyo gushingira intahe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. cyo gushingira intahe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Umviriza komeze nubwo twashaka tukaguma ngaho no murongo gusa. Kandi none raba Raba ndazi yuko mutazosubira kubona mu maso hanje. arabizi kagiye gupfa. Guta umuntu amenya neza kagiye gupfa mugabo kabandanya muri iyo nzira. Yarabizi neza ko niyo destiny yiwe. Niko vyari vyaranditswe, niko vyari vyarateguwe. Abantu b'abatabazi n'abantu badatinya urupfu ko barapfuye. Martin Luther King bamubajije ati none ntutinya abazungu ko bashobora kukwica? Ati umuntu atinya gupfa n'utarapfa. Ati je muri ko murabona imbere yanyu narapfuye. Pramaze wapfuye ryari? Umunsi nizera Kristo Yesu kumwami n'umukiza nabambanywe nawe sinkiriho. Haleluya. Ariko ni wasigaye ariho narapfuye. Sinkibaho niyumvira ivyanje, sinkibaho niyumvira ivy'umuryango wanje, mbaho niyumvira ivy'ubwami bwandungise gukora hano mu inoze. Nico ubuzima bwanje, aho niho buterera umutima. Simpabaye ubugingo bwanje nkari ubwiciro kinene. Ndazi ko mutazosubira ariko arabaraga muga marke ivyo vyose aragiye. Uyu n'umuntu yarazi neza yuko urazi amarushwa y'umugorotsi ni imbuto za kazoza keza ko murunganwe ruzokurikira. Hariho ibintu, listen to me, hariho ibintu nababajwemo ntashobora kwemera ko ari undi muntu abitebamo. Umuntu ambwiye ngo arashonje ntabitebamo, fuma ngurana. Umuntu ambwiye ngo banyirukanye mu ishuri ntabitebamo. Abandi bantu bafise umutima wanje nabitwa abakozi b'Imana. Abandi bafise umutima wanje nabitwa abakozi b'Imana. Igise cy'umukozi w'Imana ndacumva cyane kuruta undi muntu wese. Siriko mureko muranyumva. Nawe sinzi ibyo wababajwemo. Mugabo ni kugira ngo abariko barabazwa muri ubwo buryo ntibabitebemo. Mbwira umuntu rero ndi wati hari abatazobitebamo. Uti ntibazobitebamo. Uti kubera iki wowe warabitevyemwo birakwiye. Iyo diplome urayifise. Urazi ico ushobora gukora kugira ngo abo ntibatebe mu vyo we watevyemo. Numva mbere yanyu muri kiro kibanza. Haleluya. Zokwama mpagaciro umuntu wese isi yatse agaciro. That's my life. Ibi nitwo bivamo reka negegwe imbere. Ndazi ko mutazosura kumbura mu maso hanje. Abona cemo mwese mbabwira ivyo bwami bw'Imana. Nyarukiriza nico gituma mbashingira intahe uyu munsi ncuna yuko amaraso ya bose atazomora. Next verse. Kuko ntacije iruhande mbabwira ivyo Imana yagabiye vyose. Kirashobora kindi kintu gikomeye. Kuvuga ico Imana yagabiye cyose mu rukundo mugabo kakivuga. Hari abantu kuva kera batigeze bakira ministeri yanje. Hari abavuze ko abantu bicisha ivyagezwe uko kunaguma bashira amasengesho kwisonzesha. Ayo ma message aguma ari karababwira nta bindi yoshobora kubabwira. Ntihayishura ibanga rya ibintu byinshi cyane gose. Kandi by'ukuri mwe nari mu ndaraba nivyo mandi kundavuga by'ukuri si ibintu byo kunzwe n'abantu. Kuko ndazi ibyo abantu bakunda. Nkore Imana imyaka irenga 19. Maze guhagarara imbere y'amapodium menshi, imbere y'abantu benshi batandukanye. Ndazi ibyo abantu bakunda. Noshaka ko mvuga ibintu juste nyene bituma mba populaire n'ukuri ndabifise byinshi no uvuga. Mugabo ivyo eske nzobishimirwa mu ijuru? Hama kandi eske ivyo no bikubwira nigiki nzoba ndikunda gufasha mu buzima kubijanye n'ibikome peza guhura navyo? Kuko isi prophecy ndaguhaye uri muri buno buzima waravyabo n'umugore uzohura n'ibikomeye, uzohura n'intambara, uzogira abansi, uzogira mu opposition. Hamwe no kwama ndikunda bashishitira nta service nziza no bandikunda baranda. Siriko muri ko muranyumva. Muko ntegeza kubategura mu buryo bwose mbwa malgré ivyo birantangaza kungene muguma mwiyongera ku munsi ku munsi. Kubera iki? Muramaze kubona ko bibafasha. Abakuze urazi amaniko ndabivuga birakunze kuvuga uyu mukobwa vyayakundanye na cyane. Impamvu si yindi
araheza agatahura ivyo nyina yabayemo kubwiwe. Uraza arabana sinzi iyo bavuye wumva abwiye umuvyeyi ngo none ngo nje nakubwiye ngo mvyare. Hari abana bavuga gutya, muha umwanya ubuzima buzomwigisha, azogera igihe. Hari uyu munsi abantu amarira bafise ariko kubona abavyeyi babo bapfuye batabashimiye kubera iki? Amasacrifice bagiye bakora ku buzima bwabo. Muga kandi hari n'abandi bana mumbabarire, abavyeyi muri ngaha mumbabarire, je suis désolé muri ko murira nabi abana banyu. Umwana ushaka kumurera umwereka ko ibintu byose bizokwama vyoroshe, ibintu byose bizokwama ari isukari. Hari wavuze ikintu nakunze cyane, aravuga ngo ndakunda sincerité y'ipiripiri kuruta hypocrisie y'isukari. Isukari hypocrite, muga ipiripiri sincere uyiga ubizi neza kikubaba, reka kukubaba. Muga bisukari iragusosera ukarya yindi indani kinjirika detruiza ubuzima bw'iwawe. Ejo bagatora ibisukari, bagatora ibigwara bitagira uko bingana. Kubera ko yabaye hypocrite. Hari abavyeyi ngaha muri hypocrite nk'isukari. Iyo muri ko muraresha abana materialisme, umwana uromdere umugabo azogusohokana, azokujana muri vacances. Uko niko murera abana banyu, muri ko murabica. Muri buno buzima sama vacances gusa kenewe, muri buzima sama shopping gusa kenewe, muri buno buzima sama jambo meza gusa kenewe, muri buno buzima hari amasacrifice akenewe. Mwabakobwa banje, ntugakunda umuhungu rave compte bancaire yiwe. Harabo bahoze bazujuje ariko uyu munsi atakiriko. Siriko muri kumico ndiko ndavuga. Kunda umuhungu Imana ikunda akayikundira. Kunda umuhungu yubaha Imana atunganya gorotse. Kunda umuhungu yuzuye mpemu w'Imana, yirindi cyane igisa naco. Kuko biroshe ko mpemu w'Imana, munyumvirize neza, akorera igikogwa mu wamumenye bafitanye ubusabane kuruta utamuzi. Arashaka kuguha ivyo byose. Hejo ari inkuru mu MC yateye mu rubanza twari turimo. Ngene umugore bagiye baragana n'abandi bavuga ubune ngo umugabo biza kubwira amajambo meza umugore, byari byiza mu maraza ati naka kure gutambwira amajambo meza byinshi birebire. Aramubwira ati sawa nk'umwanya nzokubwira. Ararindira azi ko nyuma y'indwi imwe azostanga kumubwira amajambo, uravyumva nyene ari romantique amajambo meza. Haize mambara ameza ngahe umunsi umwe ari kariya yarakabumba. Araza atari kuganaka kubera kuri mubi gutyo. Gushika n'uyu munsi nkirindira kumbwira amajambo meza, ati umviriza, naragukunze nivyahinduka nzobikumenyesha. Abana bacu turakeneye kubategura. Hari umugabo atazokubwira ngo ndagukunda, mugabo bitasigura ko atagukunda. Haleluya. Hari igihe bari karaca muri vyinshi mbaye Ferdinand vy'uburibwe bwinshi, nawe ukaza kumubwira ngo mbwira. Bamuhaye inkuru itaryoshe ku kazi, bamuhaye inkuru itaryoshe kwa muganga, ntuzi ivyo ariko arabamo. Mwitegurire kubabwa mu buzima no gusohoserwa mu buzima. Ariko mugabo kandi hako vyotangura bisoza ukababwa mu nyuma, jeje prefere ko bitangura bibaba bikarangira bisoza. Ni bande bahitamwo nkanje? Murakoze. Nico gituma iteme ivuga ngo suffering. Amen. Tangura kubabazwa imbere yuko tugira imisi mikuru. Before we suffer, we got to suffer. That's it. Amen. Muntu mwanya mutoya. Birasi rukanga maheburayi. Ani ngoma ndangirize. Haleluya. Musumo umugore umwe arazarambira umugabo wanje arankunda. Umugabo wanje nta makadama. Umugabo wanje ntanyitaho. Cyo namaze weruka kumakado ryari. Ngono yimuha atazima.
namubwira n'umugabo wawe ibyo nashobora kubiguha ko ntabyo yigeze ahabwa. Ntigenda utera iyo mbuto uzokwamura ivyamwa vyayo. Ushatse kuvuga iki? Ivyo ukeneye genda utangure kumukorera. Ni imbuto zobubivye. Inyuma yaho azotangura kwamira ivyo vyamwa. Inyuma y'imisi mike yaragaruka atapotre. Shaka kugira regrage rero. Ni regrage yiki? Ngo vyabaye vyinshi bingeza ahantu. Ngo ntama n'umwanya wo guhema. None sivyo washaka. Aruri karavuga ati no shanka buri mwema ariko nkorera ivyo ntaco byo babintwaye. Irukanga abebura 11. Ano tuma turangirize. Listen to this. Byo umuntu ari wawe ngo hari ibishinga ntaye vy'iwawe ubwiza gusiga muri nose. Sura kandi umubwira uti hari ntahe zizosigara ziravuga n'igihe utazobukiriyeho. Uti umwanya ukurema izo ntahe n'uyu munsi. Umwanya ukurema izo ntahe ni iki gihe. This is the right moment to create our own stories. Hallelujah. Kuko nise nababwiye nivyo ivya Aburahamu birahari twobivuga. Uyu mwansi aravuga ngo hamwe no dondora ivya Gideon igihe conjana. Mugabo ndakeneye ko ni bagira ku vyawe. Wewe nde ndashaka kwashira izina ryo wewe nde. Wewe nde. Wewe nde. Wewe nde. Iki ni Imana ishaka. Ko nibagira kuvuga izina ry'iwawe. Bafata. Nagase kubivuga igihe kimwe reka ndabisubiremo. Umunsi tuzoba twavuye muri ino si bariko baradushingura reka naje nishiremo. Anterema zacu zizofata umwanya ungana gute? Hari abantu bagenda ukamengo nta anterema yabaye. Wewe warinze gukora utundi tuntu ukamengo babiroporse. Kumbe vyaheze ni chapra pom kubera iki? Ntavyo bafise bavuga. Byofata umwanya munini. Ariko hari abantu ubuzima bwabo hari abantu bashinga intahe. Sikumura hari amaterema bene ado batujako. Apari vy'amashure bize batanguye kudondora. Ugashumva umuntu ati jewe nabamwibarabara twahuye bimeze kunuku akavuga histoire yiwe. Undi ati je nari mu bitaro banyandikiye operation mugabo ntabona ataraza bakavuga bati none uyu muntu yabayeho nk'abandi. Wabe wibaza iki kibazo kamwe ko biravuga ngo iyo baza kuba abanyabwenge bari kwimvira ibijyanye iherezo ryabo. Icambere ni bangahe bazoza kuri anterema yiwawe? Kuko abazoza kuri anterema yiwawe nabagufise ku mutima. Number 2 nabo wagisumarira mu buzima bwabo. Kuri anterema yawe hazoza abandi. Hari umuntu baprefera gutanga ikimazi. Bakarukimaza ati nakuranjanira. Mugabo umuntu yamartse ubuzima bw'iwawe naho byo bimeze gute ntushobora kureka kuja kuri. Hari nabonzi afata indega akaza juste kubera ico agaturira ayo madolari ayo maero aje kuri anterema yo muntu kubera icari kuriwe. Hindukira bazo umuntu kuko ndamwe wavyibaza hava atavyibaza. Hindukira mubazo kuri anterema yo hazoza abantu bangana gute? Ukabona umuntu abajijikana agaca twenga birafisho bisobanura navyo nyene. Sura kandi mubaza ati kumaziko yawe nanje gushaka mumbaza agira uza kumbaza amaziko yawe azomara umwanya ungana gute? 11 azoba heze canka zohera 16. It's up to you. Amen. Hallelujah. Ige bermere wanje yitaba Imana ari mu bantu benshi ubuzima bwanje. Haje abantu bashika 54 yatunze mu rugo iwiwe ari umupfakazi. Ataco bapfana bamwe. Atani gisaniye hari nawe yatoye mu ibarabara. 54. Bariko baravuga ingene baryama bo iyo nzu babamwe yamera gute? Bagira amakesha misi yose kubera ubwinshi bwabo. Bamwe baratana imbo. Bamwe baravuga tumviriza
ntagire urenza ko bamwe bagaca barasenga abandi bakaja kuryama inyuma y'iryo saha bakavyuka abandi baje kuryama pendant des années. Nayahe mateka bazosigara baravuga kuri wewe ko wagendanye n'abakomeye gusa ntugakore iciza witeze ko bazokigusubiza kuko ari vyinshi biduca intege kugira ngo ntitubane dukora ivyiza. Hegeze kurihira umwana mu university tuvuga ntibikunda ndazi kuciye ubwenge subira ku ishuri kandi nkamuriya ntafise umusesekara muga navuga no nanje nakuze university bayindihira je nize amashuri arabandi bandihira nakunaje ntorihira abandi bari muri ico kibazo nimba tubabazwa abarikugira mwebe bibazanira kwirugwa bona gakiza ni ijambo ry'Imana. Aragenda umwaka wa mbere ageze mu gice ca nyuma arabivamo ntiyanambwira ndamaza mbega kwishure gute ngo nararihevye ndavuga ya wararihevye narishe ayo mafaranga yo ndafata nkaya uwundi mwana we yari kuba yahejeje gome ngo byonce intege mugabo n'uyu munsi sishobora kwemera ko binci intege kuko nico tubereyeho hano muri ino si. Ivyo shoboye nzobikora, ivyo nashoboye nzokubwira ubimfashe, ivyo tudashoboye Imana izoza ibidufashe. Amashi menshi muri kino kibanza ntidushobora kuva muri ino si tutabaye abatabazi. Amen. Kora ivyiza gwiza ivyiza mu buzima bw'iwawe ntacu uzohomba atari bizokunguka. Mu bintu kenshi biba ibintera intege mu gikorwa c'Imana kitorosha. I'm telling you the truth, kitorosha na gatoya ni ntahe z'abantu bakira iciza nashize mu buzima bwawe. Hari abantu banje nkene gutegwa intege bazintera vrema kavuga wa kameme hari umwashima Imana ku bwanje n'ubu hari benshi bateza kuba ko bashima Imana mbwa banse gushima Imana mbwa kameme hariho abagifise umutima wo gushima. Musu mwengeni nyamutenderi umumama umwe waho tuje gusenga no kuganira ko niho tugiye gushira ishengero. Hanyuma acarambwira ngo ndaguherekeza. Nikwere kumperekeza ni ntacu we sura mu dukorwa twawe ntacu nabonye inzira ndaza gushika. Acambwira toya hatari abantu ngaha bama bariko barankorera ikibi. Ati mugabo nababwiye ati ndafise papa wanje yitwa Apotre Kevesi Womana ari mukinanira ku Musaga. Hari umunsi umwe azoza kundaba. Ati rero ko waje ndashaka ko babona ko fise papa wanje akomeye. Oh, acayongera kandi kantu ngo kandi yaje ni imodoka. Igihe nasubirayo sinagenjanye ijya mumenyereye nagenjanye yindi iyiruta ibeye. Kubera iki uwo mwanya nishi akeneye umwanya kugira ngo yumve ko ari umuntu w'agaciro hano muri ino se. Arimo tubaha agatebe sini ntiwicaye ku kirago nanje nicara ku kirago. Oya ntukuri ibirato kubera ko wani wabikuye nanje ndabikura turicara turarambye. Ndakunda abo bantu. Amen. Create your own stories. Hallelujah. Nawe nushaka nkageza ngaha mwumvise nashaka kubabwira. Ibisigaye ni muhaguruke dusenga Imana muzogaruka ndabibabwire kandi. Hagataho nagomba kubira kata umuntu mwiza namenye mu buzima bwanje nkawe. Ivyo utakoze niko utaruzi icuri. Haragakuru kamwe nasomye ahantu. Ugwana gwa ege rw'inkukuma gwisanze ruri mu duswi tw'inkoko. Hanyuma ko kana kubera ko nibwo buzima kabona ntikashobora kuguruka. Katoragura nka ya miswi kabaho nk'inkoko. Mugabo nature yako iratandukanye niyo miswi ko ni nkukuma. Mugabo karako kabaho ubuzima bw'imiswi y'inkoko. Ubuzima bw'abana b'Imana benshi niko bumeze. Ntimwigeze mubwigwa neza capacity Imana ashize muri mwebwe. Ntimwigeze mubwigwa neza iby'agaciro ryateretse muri mwebwe. Ntimwigeze mubwigwa kubera mwizewe nije kubona mwaraje hano muri nose. Hera
naco gituma rimwe na rimwe hari ivyo mudakora ntimureka kubikora kubera ko mutashaka kubikora bien sûr hariho bamwe bareka kubikora bazi gituma baretse kubikora mugandi kumvuga abandi nico gituma hamwe no kubwirwa ano majambo hari ikintu ndiko ndactiva muri mwebwe ndiko ndactiva ubuzima bw'inkukuma muri we kuko we nturi umuswi we uri inkukuma umuswi ubona ku masantimetero makeya ariko inkukuma ibona ku birometero urashoboye kuguruka haleluya ntituzopfa tubayeho ubuzima bw'imiswi y'inkoko ivyo biragahera abazodukomokako bazovuga amakuru y'inkukuma y'ubuzima bw'inkukuma twabayeho mu gihe cyacu amen haleluya ntituzobaho ntibazovuga amakuru yuko twabaye intama biraryoshe kuba intama mu buryo bwa karagiteri yo guca bugufi uravyumva n'ibindi bimwe bimwe mugabo ubundi turi intare turi intambwe intama ashobora kwirenganya kandi kavuga amen murabizi none ningene vuga ni amen 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 nikivuga bibe gutyo nyene yemera vyose bayinjanye kuri abatware amen bagiye ku amen ivyo bikorera intambwe intambwe niyo ishiraho amateka nishiraho ivyagizwe nishiraho ingingo ngenderwako ico nico turi muri buno bugingo muri Kristo Yesu gushira amastanda ubuzima bwa bugenderako nimbi wanyu bamenyere ko bapfa batarashikana imyaka 50 kwa papa Jemva mu muryango kwa papa bavukana ari 9 hasigaye umwe hari umunsi twaduze sizovyibagira imodoka ikiraziba tugeze mu kibira hari mu gihe cy'amagume tugiye tugiye ku maziko y'umuryango wose mukuru wa papa umugore wiwe n'abana 6 bose uwo no muryango mvamo ivyo ntibizokwirepeta mu gihe cy'iwanje habaye ngafise abantu muri kino kibaza ntibanazi n'ivy'iwabo bahitanwa n'ibije byose kubera ko ntiwigeze unabimenya listen ubiza kumenya amakuru y'iwanyu Nehemiya aho yararamerewe neza yagumi igihe cyose ariko arasenga ba Daniel bose basenga barabi Yerusalemu bama misoso akora kwikirana amakuru y'iwabo ibi niko nawe bwiza kubikora ko wamenye Kristo ntibabwiza kubana y'abapfa rubi oya Imana yemeka gucisha mu byagucishijemo kubw'ikibirengeye cya byose aricyo kumenya Kristo hari abantu babiza gutabagwa ku bwawe kandi ibyo bizoba cyo gituma mu Misiri imbere ndiko niyumvira handi ushirane masikurisare no gushamo barko no kurondera ikindi kibanza kindi cyagutse kuko barya bose mugiye gutabara bose bagiye kuza ngaha no tuzobashira he sinoshaka gupresha amakirita 5 imisi yose no kameme namba y'umubiri turi kumwe bakwirate bavuga ati ndakunirira ngo bikubite kugikiriza bavuge ngo turashima Imana ko mu muryango dufise umuntu nka Jamari turashima Imana mu muryango dufise umuntu nka Maide turashima Imana mu muryango dufise umuntu nka Nestor none washira izina ry'iwawe gasina kubucici munamisa amaso yanyu Mana turagushimiye wumve ko tugushimiye Mana ndasubiyemo kandi kubivuga wumve ko tugushimiye ko waduhisemo ukatugira abantu ukadutoranya kugira ngo dukore umurimo wawe tuzi neza ko buno bugingo ntituri twenyene muri buno bugingo uri kumwe natwe kandi turazirikana ijambo wavuganye natwe iyo duca mu biruhije mu bibabaje sikura kutwanga ariko turazi ko waratwizeye
kugira ngo dutware ubutabazi kuri benshi. Mpezagiye abana bawe, umwe wese uramuzi mu izina, ngo n'inyenyeri zo kwijuru zose nta nimwe witiranya n'iyindi, zose wazise amazina. Nizi nazo ni inyenyeri wazanye hano muri nosi, n'ivyaka byawe wazanye hano muri nosi. Ndasenze Mana, bugura amaso batahura ibinyegezwa, bamenye neza ico bizigizwa no guhamagara kwawe, bamenye neza ico mwe Mana ubiteze ko, bamenye neza ico bashaka ko, bamenye neza ico bahamagarira gukora muri buno bugingo, bamenye neza Mana yanje kwizegwa ubutabazi watsibiye mu buzima bwawe. Ubahagurutse korane nabo, wiyerekane nk'Imana y'ubushobozi mu buzima bwabo. Mwe Mana ivyo batere kuzana icubahiro cawe aho bari hose. Ndabahezagiye bagende bakomere kandi bagende babatabazi aho bazoba bari hose, mu izina rya Yesu Kristo, amen.